ikiganiro Monday Superstars twama turi ngaha nyene tubabwira amakuru atandukanye y'abaririmbyi batandukanye dutangura indwi turi kumwe namwe ariko kandi ngo hariho bimwe muba mwabonye hariho bimwe muba mwumvise ubwo tuba tuza ngaha kugira tugire ico tubivuze ko bien sûr ni Monday Superstars isaha 2 z'ijoro bitagoranye ariko kandi iyo vyagoranye imbabazi ziraheza zikava iwanyu mukanya amakuru atandukanye ava ku baririmbyi bacu kidumwagira garuke mu Burundi ariko kandi Big Fizzo ni giki kimutwaye mu Bugande mukombozi yashiye guhurananye n'incubahiro mukanya amakuru yose. Yes, nkuko rero narimeje kwibabwira murumva neza ko cha dutangura n'amakuru yacu abayisiramu amafungo yaheze mugabo kandi abakatolika ngo birabandanya byose rero ngo nukumva yuko ari kwizera kumwe hama tugaheza tukabitahura kumwe. Yes, Kidumu inyuma yo kuba arangiza umwaka ari ngaho muri USA yaciye atangura umwaka ngaho i Kigali igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri Louis Marse yari ngaha mu gihugu c'u Burundi ubu rero kandi ngo aragarutse le 4 aragarutse kandi mu gihugu c'u Burundi numwe mu baririmbyi twamaze kuba turekura tumubwira ati genda uduserukire muri East Africa nawe kunabikora arabikora neza hagati hari ikintu cari gihari umengo ibintu by'amakonsersi cyane mugabo muri kino gihe urabona yuko Kidumu Kibido yamaze kuba abihagurukira bimeze gute kwa Kidumu wowe ugerageje kuraba imyaka 50 yamaze kuba akwiza y'amavuko n'ukuntu abandanya ariko arakora nubona umengo ni yindi ntambwe ahubwo atanguye bifata umengo ni yagitangura umuziki mwego muko mubona gute Kidumu Kibido umwe mu baririmbyi dufise twebwe tudakunda kuvuga ati tuzi vyinshi mugabo ugerageje kuraba muri East Africa abantu usanga bariko rasubiramo indirimbo ziwe ugasanga umuntu ashitse ku ndirimbo ya Kidumu vy'ukuri ama competition ategurwa muri East Africa turabona competition ikomeye Bangsachi usanga ikorerwa muri Tanzania usanga bariko bararimba indirimbo za Kidumu umuririmbyi nyenyeri dufise rero mugabo tudakunda kuba turiko turayibibona mugabo murazi neza yuko yakoze igiteramo abari top agiye kugaruka kandi mu gihugu c'u Burundi. Yes, welcome again tuva kwa Kidumu tunyaruka n'amakuru yo ka Big Fizzo Big Farious inyuma ya 777 album yiwe ariko aragenda rero azunguruka kugira mushoye kumenya bien sûr izo ndirimbo zigize mushoye kuziririmbana kuri stage agiye kuboneka igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 4 ngaho mu Bubirigi uzi neza kuba asigari ngaho mu Butaliyano yanatubwiye neza yuko kugira agaruke mu gihugu c'u Burundi zo bari diriya bien mugabo apana ibintu vyo kuza gusango gutya canke kuza gutya ikibazo rero two turibaza hari yindi diri yamaze kuronka ya kuri Pasika igenekerezo rya 20 ngaho mu Buganda agiye kugarukira mu Bugande gusa adashitse mu gihugu c'u Burundi oya namba turashaka kwibaza ati we arashaka kuza canke ntaze mugabo kandi ko yatubwiye yuko hategezwa kuba hari diri yoba ihari mu Burundi yo cakora canke ava mu Buganda cyasubira kandi mu Butaliyano mwebwe mu musabiki gira icungiye ngaha muri commentaire umugabo urabona ko nibiteramo abandanya ariko arazungura kubona ko ngo na chance abandanya ariko arugururwa ngo kubera album yiwe 777 nigiki kumbuye kwa Big Fizzo urashaka yuko aza mu gihugu c'u Burundi gira icungiye ngaha muri commentaire ariko kandi ndakwiteye ko ari Monday Superstars ni Ndundi TV adijo kuri micro turaza kubandanya na yandi makuru. Yes, nuko ngindoto rero zabaye impamo ngo mugabo rero ngo kugwa mukombozi ngo nihigeze yumvira wewe ngo kwazo umutware ngo canke ngo azoshobora gutwara abande ngo ngo niyahora vyumvira ngo mugabo yumva umenga ashaka kuba nk'umu ambassadeur nyene ashaka kuba ahagarikira peut-être abantu batariko barumvikana wewe akaja hagati nuko babivuga umva ko nivyo yahora yibaza yuko ashobora kuba umuhuza mugabo yagiye yumva ikintu kimuhagurutsa tupango genda witoze mu bushinga amateka urabe yuko ukuntu bishobora kugenda ubu rero akakanya tuko turavugana ibintu byinshi twagiye tubabwira ngambigano cyacu Monday Superstar ubu kugwego yarageze ko yuko ari kubwira abanyagihugu ko
bashaka kumutora ariko kandi bakaraba bakagira ico bamufashije ku bintu by'uburyo ngo kunga baririmbye ngo ahantu bakura ngo murahazi ari amabanki yagiye aratanga ni nimero za limikashi uciye ku mapaje yiwe uraza kubisangako ku muntu wese akeneye kugira ico amufashije ngo kugira amatora yiwe azoshobore kugenda neza. Yes, ni Mukombozi abandanya ariko aradutangaza indoto yiwe yariko mu biganiro yaguma akora yaguma ashaka indoto ziwe yuko nyene icubahira umukuru w'igihugu amenya vyinshi kuvyerekeranye yuko nawe ari umwe mu gwaruka yashimye kwitoza navyo nyene ashoye kubimenya. Twamaze kuba tubona n'amafoto bari kumwe byagenze gute mugabo jereka ngaruke ndagusomera amajambo Mukombozi yakoresheje mu gushira kwa aya mafoto. Mukombozi ati ngiyo uri hafi y'umuntu amota parfait ngo nawe ngucumota uko iyo nguri hafi y'umuntu amota uburongozi nawe burakumota ko ngo ndizeye ngo ryariteka ntangire kuba umutumire mu nzu nkuru y'igihugu ikirimba ndi kumwe na nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umujama wanje yanyigishije vyinshi mu kanya gato ryari ryambere mu buzima bwanje tuvugana aho twasangiye amasengesho dusangira ibiryo urukanywa n'ijambo ikiyago camaze amasaha arenga 3 ariko natashe numva ko cobandanya bivanye nuko cari kiyago kiryoshe cuzuye inkomedi kirimwe umuco n'icizere ku Burundi bwacu bwiza. Imana ihezagira Uburundi, Imana ihezagira umukuru w'igihugu cacu n'abarongozi bacu hamwe n'abanyagihugu bose hamwe nanje future député hasta la victoria simple. Ni kuva kwa Mukombozi ubona ko bitakiri kandi nibanga abantu bose bamaze kuba babizi yuko ariko aritoza kuba umudepite ubona ko abaririmbye ko ramushigikira ryari twaramubonye ari kumwe na Satbi amubwira ati nukuri jewe ndemera yuko wamaze kuba umudepite ariko kandi ari naka video kashe kuboneka ari kumwe na DJ Fernando bari kumwe na Emerson hamwe Emerson yemerera DJ Fernando ati jewe niwagira ubugeni mu kwezi kwa gatandatu jewe nanje zocangira umukwezi kwa 12 murumva iyi message zoce tumurindira Emerson mu kwa 12 DJ Fernando akayigira mu kwa gatandatu ariko kandi honorable nyene we yaciye avuga ati nukuri Fernando agakora mariage mu kwa gatandatu jewe sare izoba ari jewe iyo niyo message twobikira Fernando nawe nyine mbwa ntadutevye mu kwa gatandatu ibintu bikunde kugira tuje tumwishurize ivyo bintu. Murumva neza rero yuko ari gutora Mukombozi kumuha ayo majwi rarijya nyine umva ko ariyo akeneye ngazoheza tubwira ibibanza duba ariko ari yamamarizamwo amanatu tuba turi ngaho dushe kubibabwira dushe kumenya imigambi yiwe kwanza ni yahe kugira dushobore kumutora kubwa Mukombozi ngo arakeneye yuko mushobora kumushikana kuri ubwo budepite neza na neza. Murumva yuko ari muri uyu mwaka nyene ukwezi kwa gatandatu tuzoba twamaze kumenya deja bimeze gute kwa Mukombozi ni kumutora ariko kandi uca no kuri page yiwe uraba nimba ari intererano ushobora kumushikiriza Mukombozi. Welcome people turabandanya n'ikiganiro cyacu Monday Superstars mugabo kandi ndazi ko hari amakuru menshi namwe muba muzi mu nsumvya bamuyashira ngaho kugira tubandaye turi kumwe namwe Bface hamwe na Fabilove bimeze gute. Bface urazagire kuri indirimbo yiwe umufana ariko kandi urazi ko yamaze no gutanga challenge ku muntu ashoboye kuririmbira umufana azoshobora gutanga agashimwe kandi ko gukorana collabo nawe. Iyo niyo message kwanza yo kuva kwa Bface ariko kandi aguma sotera wa muntu ngo yaguvye ariko aravuga ati go nyishura ubona neza yuko ariko arasotera Fabilove kuko urabona ngo wa muntu ngo wa mu underground ngo yararindiriye amahiti kwa uvyumva nyene yarinda ni mu ndirimbo ndazi ko nimba ukurikirana umuziki ivyo vyumva gato ikujya Bface yamaze kuba mugati ngo ntibakubeshe ntunyishure reka nze ndagusomera ivyo Fabilove we yanditse. Fabilove ati rushwigiriwe n'utuntu nyene tutu kakantu ko gutangara wifuza twishuri iki
donc nawe ubwawe nturi siyo n'ibyo wadusomeye banzugire mu mutwe premièrement petit iyo message rero niyo kwande nuko nyene Fabulous yashoye kwandika mugabo urabona ko bigenda vyishurana na message Bface yamaze gushika ku rubuga rwiwe ati petira bawishure ngo ntibakubeshe none Fabulous agiye kumwishura Bface canke bigiye kugenda gute kuko kuri message Bface yatanze ngo ndazi neza yuko ari indirimbo ariko arakora agira akore turindire rero ni ivyo Bface yavuze n'ukuri canke Fabulous agiye kwihorera bigiye kugenda gute urumva ko araba barapere babiri ibintu bikimeze gutya kubgawe rero wowe nk'umufana wa Fabulous umusabiki amwishure canke ahore bimere gute gira ico umubwiye nga muri commentaire ariko kandi ndakwibutsa yuko ariko banda ari kumwe natwe wiyabona kuri Indundi TV ibiganiro bitandukanye bica ngaha Monday Superstars kiganiro tugushikiriza iyo utakibonye tukatubwira ati nukuri ndabakumbuye kuko natwe tubakumbuye tuba turi kumwe namwe yes mwamwenye yuko Monia Fleur nawe aza yamaze kuronka idiri nyuma y'amarira menshi babibaza ati none aba baririmbyi kumengo barashiramo abaririmbyi kazi barashiramo imitaye yabo bimeze gute twamaze kumubona yuko muri quart de finale izobera ngaha i Bujumbura muri Miss Burundi azoshobora kuba performinga naryo nyene urabona ko ari iteka kuri muririmbyi Natasha abahora babona afata rutemikirere gusa agenda ukabona aragiye yarafashe rutemikirere ava ngaha i Bujumbura akubitira mu Butaliyano batubwira agiye kuraba abana kuratwa ngo abana niyo basigaye biga je turabona afashe yindi ndega ari mu Butaliyano agenda ahandi hantu bashaka kuhambaza rero reka ndakubwira ahantu yarari ngo impande ya mer Mediterane ngo ire nyene uvuga ati ego we rindira bukaya ndakubwire Yes, nkuko rero narimeje kubwira ni Natasha nyine ari yaje nyene mu Butaliyano yaratumiwe muri soirée do gala ariko menyene bien sûr no mushinga ntaye wiwe ngo ni ibintu byo gushaka nyene donc échange umva ko umuririmbyi kazi Natasha amaze gushika ari abari ama connexion ameze bien 2018 naho nyene yarashoye gutumigwa muri yo soirée umva ko bashoye gukora igiteramo gishobora gufasha kizana amahera barashobora kubaka amashure ibitaro nako mu gihugu cy'u Burundi ubu naho ngo barashobora gusubira kandi kumwikora ko Natasha bagakora ico giteramo hama ubwo buryo bugashobora kuza nga mu Burundi bukagira ico bukozi neza na neza yavuye Napoli akubitira Palermo abantu bamenyere ngaho muca mubibona muri Sicilia impande ya mer Mediterane umva ko umuririmvyikazi wacu Natasha ariko aragenda amenya isi yose ayizunguruka isi yose ashobora gushika kure yes ngo kuri ico kintu bari ko bategura ngo vuba zoshaka kutumenyesha bipanze gute mugabo nugo rugendo rero yarafashe Natasha iyo ndege mwabonye yuriye ubwo nugo rugendo yarafashe Yes nuko ngo ubumwe buturanga amahoro urabona ko mu baririmbyi hariho bamwe mugabo tutaramenya n'amadini yabo n'abandi tugenda tumenya amadini yabo uno munsi twashoboye no kubona Monia Fleur na Lino G Landry Promoter bavuga ati ngo uno munsi twashoboye kwitwa yandi mazina kugira tuzije kugipira abona ko abari gwa rukundo nimba we wahishije ugahamagara aba mugasangira kubwa Satbi mwashoboye kubona kurande gwa Lolilo ariko kandi hariho n'abandi bafite kwemera kwabo gutandukanye tubabwira tuti nimba amafungo ayiwanyu atarahera mubandanye abahejeje nabo mumenye yuko urugendo ngo rukiri rurerure kugira dushoye gushika mu ijuru ni kuri ico ni kuri yo live rero ubona ko benshi bacha profita bagashira ku biteramo bitandukanye Arafro yarafise igiteramo ngaho mu Nyakabiga yise iwacu concert ariko kandi Vishu we yagize double ED kuri World Beach ni ku munsi ni kabiri ukuvuga ko yabaye dimanche hamwe na lundi abantu bariko bararyoherwa na Vishu mukali wa live yes tubashigikira abaririmbyi bacu iyo bateguye ibiteramo cyane iyo twashitse niyo tuba turiko turabashikana ku yindi ntambwe reka ndagushimire wowe udahengeshanya kudukurikirana ndakwibutsa yuko iyari Indundi TV adijo mwari kumwe tuze dusubire kandi Monday ciao ciao